amatwa dusumira najibu ni wasigaye yirira ibintu bya butoye urumva amatwa gusumira biragoye cyane iyo je narise kuza gucumba undi muntu canke iyo je ncumvye kuza guhakura undi muntu biragoye cyane ariko biri kose ari kigana cace kuri Isaac TV bivuga yuko najibu irakoze ari we Mutama Gerard yoba yagukuye ku bintu canke murasangira murasabika bijyane ubeshi kandi ugerageje kuraba urumva muri dushe nakunda kukivuga bivana na dushe wogeramwo hari uzya dushe zo mu Giswahili usanga umuntu agiye n'urubuye dushe ugasanga Starboy dushe heranga abantu bo hanze aha kuduga barakubona ugasanga ango bashira kwikunira ango bashira kwikunira wallahi be bishkuri dushe cyo kutari VIP yasanze umviriza urumva ko babuto bisanga umubona hejuru hasi nutamubona hari amadushe usanga aha washyize kwikunira yaje nushobora kumara yo na 10 minutes nta dushe iri kumwe na toilette kenshi we gitumuteba uri muri VIP rero mba ndi muri VIP naoga na jimaliza ariko twibukanye ko ari kigano cyace kuri Top TV muri ko muroga kinyeshuri hari commentaire nigeze kubona bavuga ati none ngo butoye nyene ngo ko atavyibushi arashobora akazi iyo commentaire bano imaze nk'amezi abi yari kuri kwa Isaac Bati chumbi hapo. Shamba kipindi sana. Kata mayai yawe inkoko yari isutwa. Ijya mbere mbona amagi adafite akantu ka jaune. Nayo muri Filipino ya magi. Inkoko usanga yarabyara bikayinanira. Agusanga yari ndaya. Kayinanira kubundi he. Ubwo barangwera koroyinda kazingahe. Usanga nyene baguma amagi yayo usanga atavukamwe imiswi. Urabona irigi. Ni abagabo bawe baratandukanye isake ziratandukanye. Isake imyo ya. Aho usanga ari isake nyinshi nyene zakubisemo ya mbere. Ni byose isi. Marango ya koroyinda. Mwovira kororinda. Ngira yataye amagi iri mu kwezi ngira. Ifuye nturubona kusanga hari amagi menshi. Kandi mugira aja mu kwezi. Ahubwo mwari akantu mutazi mu bintu by'inkoko. Ratwa ari inkoko itamagi ikiri vierge. Ikiri nsugi. Wallahi. Urumva isoho yigi. Hakaza kwigiha ariko turasa. Biri mu kwezi. Biramaze gushika inkoko igasora iriko turasa. Utoze muhira ndabikwereka. Kandi ubunya arabizi attention. Uyu arabizi. Ndabara mukije bakunzi ba Star TV iyo muva mukagira murazi ko tubakunda cyane. Iyi ni Star TV television mukunda cyane. Ni Mr. Recorder, Mr. Meet, Kenya de la Capitale, Mr. Ububeshi, Mr. Love in Town, Mr. Home. Ivyo nibigana bica kuri Star TV 257 television mukunda cyane. Uno musi nabazaniye Sisi na Butoyi. Ikiganiro twabonye kuri Isaac TV. Gisko biri kose ni ikiganiro twabonye kuri Isaac TV ko utarakubaza ikintu na kimwe cyangwa utaraja kuri Starboy. Igihe ushika wasanze bimeze gute muhira? We igihe ushika uje kudutora. Yena wasanze muri shamba. Voilà. Uko biri kose kalenda baramutse muramubona Sisi yambaye zino muzo menga muriko murambara kandi muraberewe. Akoze cyane. Urabona izi mpuzu agiye hariya mu bara bari babandi bitabanyamwema Sisi yambaye kunyene uramubona gusa bavuga ati unye ni muto yiwawe agiye muri Arabie Saoudite boca bamuha akaba nka gouverneur kanaka wisite kanaka Sisi meze neza. Yes, meze neza. Amakuru y'imisi. Niwana ni salade. Twari tugukumbuye kuri Star TV n'abakunzi ba Star TV. Ndazi bari bagukumbuye cyane. Ego vraiment nanje ndabamisinze troka ndabalovinga. Urabakunda. Ubuzima bwa misi yose. Aho nta hypocrisie irimo. Oya vraiment abakunzi ba Star TV bakunzi ba Mutama Gerard official aho muri hose mubahwe. Ego. Okay. Amatwa dusumira. Najibu ni wasigaye yirira ibintu bya butoye urumva amatwa gusumira biragoye cyane iyo je narise kuza gucumba undi muntu canke iyo je ncumvye kuza guhakura undi muntu biragoye cyane ariko biri kose ari kigana cace kuri Isaac TV bivuga yuko najibu irakoze ari we Mutama Gerard yoba yagukuye ku bintu canke murasangira murasabika bijyane ubeshi kandi ugerageje kuri aba narashize na commentaire nini ya cyane haje ndabwira ati izo nkuru niremeye nkanya
Isaac yamaze iminsi gusa atambura turi kumwe na Sisi ndi Makamba agiye mu evenement agasanga ari Mutama Gerard n'uyu mukobwa aca yibwira ibindi bintu petete. Bisigura yuko we wagiye Sisi yaba ari kumwe na Mutama Gerard. Hakenewe akazi bategerezwa kujana. Ariko Mutama bindira ndababwira ikintu kimwe batari bazi. Ujya munsi Isaac dukoresha ikiganiro yatuvumburiye muri lancement officiel ya Lavine. Urumva niyo yatuvumburiye none kuba twari turi kumwe na Mutama Gerard ni kubw'impamvu z'akazi bakunzi ba Star TV. Ariko aho Sisi ari na Mutama Gerard twovuga ngo ni mushiki na gisatsi ni mtu na shemeji yake. Bibaye ngombwa nasema hainaga ushemeji. Bibaye ngombwa zirakorana. Ari ukuntu bavuga ati hainaga ushemeji. Bibaye ngombwa zirakorana. Oya biravana kuko ngiye ngira kupaje dikuha. Genda wafunze. Ndakupa umuyaga nkuba. Urumva isinga naho zokorana ko na sirku yo haba. Ngenda nakupa. Ahubwo bivuga ko Sisi na nyene wa mukwe nyene uburyohe canke. Oya hari izindi. Ari ni system urashobora no gutwara umuntu. Urabona utwara umuntu mu igento hama iganga nyene ko none none. Niba vyagenze gute nakantu dufyona system. Wo rukundo gwitiki. Kandi kirazira gufyina no gufyinata no kwijajara ku mukunzi wawe ni bibi. Umukunzi wawe mucunge mukurikirane ivyabuze ureko mwahebanye tuvuge yuko Mutama Gerard wamupashye akanya gato urigarukira. Oya haidi yese ni mubeshi kandi Mutama Gerard Star Boy naho bovuga ngo twarahebanye canke iki kandi ntazimana zitakumana amahembe ariko gusa ibyo kuhebana hari igihe bishika nyine mugashwana none no mu gitondo twashwana nukuri byagenze gute none ariko tumenyeye umugabo n'umugore byo bashwanira usanga ari ibintu nyene bya bindi nyene gusa hatasize ratio ahantu hari cyanye nyene byagenze nabi hari ahantu hari urukundo ntihabura utuntu duto mugenda murafa kuko urabona urukundo ndakunda kwimubwira niyo musheri wanje rujamo abantu babiri ariko abo bantu babiri baba bafise ukwifata gutandukanye umwe wese abafise icyo akunda nico yanka rero umwe wese yashase kugenda nkuko we ashaka ni handi muca musanga muriko murashwana mu bisanzwe mwinjiye mu rukundo kubera muba mufise ibintu byinshi mudahurizako ntimuca mugenda uko mushaka ahubwo muca mugenda nkuko urukundo rushaka hari utubazo ngira ndababaze muri babiri na cyane cyane yuko hari umwe abakunda iki kurusha uwone ndazi muramenyeranye utu tubazo ndatubaza kuno hagati ya mwebwe babiri ninde akunda uwundi kuruta uwundi yo afise percentage nini kuruta uwundi jewe sasa ni jewe vraiment ni jewe kabisa kubera yego ni kabisa je nshaka avuge every imwe amaze kunkorera ituma mbona ati uyu mukobwa arankunda kuruta uko genda mukunda. Okay every ya mbere ndamaze gutukana n'umuntu kuri telefone dupfa uyu yaratukanye hama je ndamaze gusesa amaraso kubera uyu warakomereza iwanje jewe yaramaze guseseka kubera uyu ahubwo we waramwitsanye. Okay butoyi na Sisi umuntu agiye muri douche yoga cyane umwanya munini kuruta uwundi muri mwebwe babiri garso sasa yari uteruzo hari amacerclage hariho ama bombardage hariho muri douche urumva muri douche nakunda kukivuga bivana na douche wogeramo hariho zya douche zo mu Giswahili usanga umuntu agiye n'urubuye douche ugasanga Star Boy douche heranga abantu bo hanze aha kuduga barakubona ugasanga Ango bashira kwikunira Ango bashira kwikunira wallahi be bishkuri dushiye twitari VIP yasanze umviriza urumva ko babuto bisanga mubona hejuru hasi nutamubona harama dushe usanga washije kwigunira yaje ntushobora kumara yo na 10 minutes nta dushe iri kumwe na toilette kenshi we gitumuteba uri muri VIP rero mba ndi muri VIP naoga na kimaliza ariko twibukanye ko ari kigano cyace kuri Top TV muri ko muroga kinyeshuri kijya kinyeshure ni samta janja muri douche gake man nuyu yarabizi gake kabaho koga umubiri wose je urabona mfise gahunda yo kuduga dufate nk'Imakamba nzati nzomara iminsi 3 mva nganoze tuwafu ndoga ijya mbere nkavuga umunsi wa mbere ijya kabiri umunsi wa kabiri ijya gatatu amwaca ngenda nzogaruka ntozi. Okay ikindi kibazo rero muri hariya murazi yuko abantu bobakanye bari mu gitana nyene sometime barakora nyene amabanga yabubatse ninda atangura kuruha kurutu basa abantu bakundana bishitse no nabantu mukundana bishitse tangura kuruha nibiba ntibiraba wora tangura kuruha Stambo ibibazo by'ubusutwa ni urabona honyene twe tuyubashe twambaye impuzu z'amateka ntangura kuruha ukunda kubisaba cyane n'uyu Okay turaja mu bindi bibazo. Okay
hageze gufungura twese turafungura ninatangura guhaga muri mwebwe babiri ugu mubandanye ninapendaga kula vraiment urakubisa nyene ndakunda kurya ariko biravana n'ivyo ndiko ndarya kora niwo mbwira ngo njyo ibijumba n'ibiharage ngo hama ngo ibyari byo byose arakubita ryari yarandiriye amateke hame mvuga ati none be uraza uzosubira kurya ryari amateke n'imyumbati bivanze ibaze tugiye mu kabari miranje y'amateke n'imyumbati tugiye mu kabari uyu tugiye mu kabari natwe kurya gaceri cyangwa usalade n'amateke ubu naramuhinduriye systeme ntiyigera komanda ndambwira ati boss munzanira uyu ibi nibi nzanira amateke n'imyumbati bivanze iyo musose muri babiri hari umwe atifuza gusiga uwundi muri mwebwe babiri ninde muntu atifuza gusiga uwundi jewe stable jewe oya sinagutahuye uyu ntigira ijana kandi je sinigira n'ijana ariko ubishaka cyane kuruta uwundi yumva nyene atogenda nyene naho vyogenda gute atogenda adafise uwundi ni jewe kandi jewe ukuntu meze ariko waramusize najibara musigarana umva ko cyashitse nari ngiye Makamba kandi hajya bari bagiye muri sortie bari bagiye mu kazi bari bagiye mu kazi rero ntibitangaje kuba umuntu ariko ni mu boss wiwe n'ibintu bisanzwe kandi mubaze video call namutelefone nizingaye ngunga uraba hali lancement officiel rinzira turi kuri video call nambwira ati rondera hano ushira telefone zenda kubona Starboy genda fise jalousie Jesse nimba Imana yararemye jalousie abandi bose yaremyira bakarorera iwanje nukuri sindakubesha genda fuha bimwe numva ni imeza no ikahari shavuze nukuri umugabo wanje arafuha yagumashira kuri video ati jereka ndabivyari fito pre arafuha kugeza nahafuhira ihasagiwe ona buhura aramufuhira nukuri kandi ari hasagiwe urumva tureke bukuru urabona nk'ubu turi nko muri shooting akabona nduguriye gusa connection gato akwa nko kumara kuruvugana nande isasa rigana kazi ikindi kibazo ngenda kubaze hari commentaire nigeze kubona bavuga ati none ngo butoye nyene ngo ko atavyibushe arashobora kazi iyo commentaire bano imaze nk'amezi abi yari kuri kwa Isaac ni wanje cyangwa no twakora ya mucarama iwawe umuntu yakomanse ngo butoyi kujya nagira ndabacira ubugani umwe nagira ndabacire imigani ibiri ubwa mbere bavuga ati ubusigo buhuma ubwa kabiri yavuga ati agati kagutarukiriza kwa mavi bikaba kanini kabari gato kanganuko topima gato yerekanye gusa nagira ndabwira ikintu kimwe jewe sinzi ngira uyu ashobora kukidetaya namanumva bavuga ati abahungu bonze urabatinya babavyibushe abavyibushe ni tabanye reka to please avyibuha please ari ibintu bishoye subira inyuma please avyibuha please ibintu bisubira inyuma hama umuntu yonze please yonda hari ibintu bica bije imbere please yonda hari ibintu bica bireha birarefu abakuzi bacha batahura ningakuja kwinuzenye ikizinu ikiri gitoyi abaruruntu kuruginini nyene gwibere mu kuzinu uko rukura ruraba rurefu rukazana n'umutaka niko bibona mama yenge y'inzu izinamene yani nabwiye abantu akari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayikanye uyu ni wanzi kandi kigano tugeze kwana na sisi yambwiye ati munavyibushe ngo wapi hoya vraiment nanje we vraiment mu bisanzwe gusa naguzanje sinkunda abantu bavyibushe yego ndakunda bishizere butakavyibuha nashanda muheba nanjye nzogwanya noshanda guheba yozoca guheba nzogwanya ubuvyibuhe gusa nanje abakobwa bavyibushe ba mama Lek mugani wa kigingi ba mama Lek wabye bakubwa bavyibushe nukuri baramba bare sindiko ndabatwari ko nawe urashaka vyibuha nawe uzoshobora kumuheba kuko umaze kwinjira yavuze ko azoca guheba uvyibushe uzoca umuheba Starboy abakobwa mu rukundo je ngenda ndayikubwira abakobwa mu rukundo bagwanira ibintu bibiri ndabivuga yego ikintu cya mbere bagwanira kumuridhisha akazi nyene neza icya kabiri kumuha ya care time na love hama ibi by'amafaranga biza mu nyuma umukobwa agomba umbwira ati giye buri munsi nzoguha umuriyoni nituzojyamana sinzoguha time sinzoguha care ariko dukundane kandi ntumvange cumbwira umukobwa we kwemerera kandi ntumvange nibikunda nkashobora avuga ngo amahera yawe twara hariya cyesha kunkorera akazi kora akazi piga akazi
nipe moya 2 3 ine sita 4 5 6 oya Starboy tuve muri ibintu uko biri kose reka tuje kwa Mutama Gerard official tuje kwanza mu kazi gatoyi tugerageje kuraba muri ko murakora kandi ingufu zidasanzwe kandi mwe mwifuza abantu bashigikira kandi n'ubu muracifuza abantu bashigikira ibikorwa bigeze he bimeze gute mu ncamake ico novuga ndabona abantu bariko bakurikirana ubu Mutama Gerard official novuga ati hari abantu baduhevye kandi rero ubu niyo hari ibintu vyiza cyane kuri Mutama Gerard official kuko ubu turi muri systeme yo kubaha filme nyinshi comedy nkeyi kuko ikintu twabonye kuri iyi si hari abantu benshi cyane bakeneye inyigisho filme z'inyigisho hama ugerageje kuraba comedy mu bisanzwe comedy nta nyigisho ifise comedy niyigisha ni gukura stress gusa ujiste twenge urumva rero kwa Mutama Gerard official turafise ibikorwa byinshi n'ubu byari turafise filme yitwa Isanganya ni filme ryoshye cyane ndetse nuko mu gikoni turafise filme imye izoza sinzi ngira ifilme zose ziri mu Burundi yose babika mu nzu urumva rero turafise project nyinshi cyane dukora gusa abantu basa n'abaduhevye bakunzi ba Star TV bakunzi babantu bafise amatala atandukanye mu Burundi aho muherereye hose nukuri mudusupportinge muze kuri Mutama Gerard official mukurikirane ibintu byacu hariwe ibintu byiza cyane mbese nuko mbandanye mukurikirana n'ibiganiro byo kuri Star TV turafise ibintu byinshi cyane biri mu gikoni n'ibindi turiko turabashirirako bimeze neza n'agasinema ko turabategurira ni seri itazohera seri dahera kandi urazi ko nawe urimwo urabizi ko twarahejeje na contrat twarahejeje iyo filme na Starboy yarimo zobica uko biri kose Sifi nibaza kuje ku nguvu zidasanzwe na cyane ko turi muri 2022 bitagenze neza nibaza ko muri 2022 bizogenda neza yego vraiment mbega nk'akarusho wobwira abakunzi bawe bagiye kubona muri 2022 batabonye muri 2021 nakaye abarundi barakunda bababwira akantu kataraba akarusho gahari do please kurusha ibindi bintu byose nuko iyi 2022 jewe nka Sisi mwamenye mugakunda nanje nkabakunda mfise akazi kenshi hari akazi nzokorana n'abavandimwe tumenyereye hariho ahandi muzombona ndiko ndakora akazi urumva rero iyi 2022 inje mu ishusho iyindi shasha kurusha ya indi yashusho mwari mumenyereyemo mumbonamo ubu ndiko ndakora ku buryo mwowenyewe mutacoka Sisi wa 2021 ntasa na Sisi wa 2020 oya vraiment kandi bonyene barabibona no kuri kamera murabona ko ndi mama Lola akwiye mama Canja igitibuka ego mama wa baby nazo nibyo uko biri kose katuvuga ati wait and see juste kubacishiriza ko ariko ibikorwa twebwe tukabazanira ibikorwa mukabandanya kudushigikira mukagira n'amapartage menshi cyane uko biri kose kwa Mutama Gerard official turazi ko hari abantu barabe ibikorwa bataragira sabone ndazi ni wanje bariho barenga 50% bataragira sabone rero utarayikora yikore ko yabizuba byiza hariho n'abantu ivyo bya sabone subscribe batabizi hariho nk'umuntu twariko turavugana agera nambwira ati Sisi nukuri je ivyo bintu mumvuga jewe sinzi ukuntu babigira ariko cyambere tumenye ko bisaba ku ufise Gmail bisaba ku hariho kujya kuntu umuntu agura telefone agasanga harimo izi YouTube nyene zisanzwe arashobora kuraba ikintu mena ashobora kuba mu abone kurata email afise bisaba yuko rero mugurura ama email ukagira YouTube yiwawe ku izina ryiwawe niho bica byoroha hama ikindi kintu ubona kajya kantu kagakengeri hama ikindi kintu je ngira ndababwire nukuri bantu twe mubona abantu aba journalist twebe dukina amarerezi nukuri turatanga amafaranga menshi turatanga inguvu nyinshi turatanga umutwe cyane turarara ijoro byose nitubikora kubwiwacu tubikora kubwiwanyu mwebwe rero iyo tubikora hama ntimudusupportinge nukuri biraduca intege kandi biratubabaza cyane biratubabaza cyawe uyumvira watanze amafaranga waraye utabona uri kurategura ibyo ukora wabiteguye ubishize ngaho ntivyakurikiranywe urumva ni ikintu cyagidusha wumva uravye muri commentaire ugaca wumva nk'umuntu aravuze ngo none ngo nk'iki kiganiro Starboy yagize ngo none nk'ibindi biki yatuzaniye ibaze ntazi déplacement wakoresheje ntazi hano wagira ikiganiro ntazi ivyo muri kurakoresha ntazi amainite n'ibiki vyose ukaza wumva karavuga ngo none nk'ibindi ngo mwabuze ico mukora eske nka wowe muntu ukomanta ibintu nk'ivyo uba wibaza ko mu nyuma bica bigenda gute hama hari ikindi kintu naco gihari
abantu baracari inyuma ugiye nko gusaba ahantu nko gukorera ibiki ugasanga bariko na cyane baba boss bafise utubare badukurikirana ndabisubiyemo umuntu aje gukorera ikiganiro hawe mu kabari iwawe mureka ahubwo ni promotion tume muyaga basa tumayicisha mwati nicaye ngaha mureke nicaye kwa boss kanaka umuntu afise akabare keza urashobora kuja kudodora ahantu ukabasaba ndafise filme imeze ukidondora bien twashaka dukora ukuntu kure twashaka mu dutizi ikibanza cy'iwanyu abwira ati nibikunda urabona ngo rindira dutelefone jera nawe urabona ngo rindira telefone boss nawe kaza ngo nta kintu na kimwe bakora ni kwicara tu simple ugiye kuraba mu bindi bihugu ahubwo vuga ati jewe ifilme nca ndaysponsoriza mwanzo mwisho amafaranga ganga nimwe ndemikoresha muterera imbere abantu werekane gusa kajya kerekana ko ari iwaje ndaguha inoti kandi kindi naco Starboy ndabizi hariho aba papa baba boss bakurikirana ibikorwa dukora urumva rero nk'aba papa mwe je nagomba nisabire je nka sisi mukuri kw'Imana je ndikeneye rero nimba je mpora mbona Starboy aba bakobwa bagoma bamanika mwibarabara bagira ama publicité y'ibiki nkiyumvira ne nk'uyu mukobwa bamanitse nga nk'uyu mukobwa bamanitse nga bamukuye he oya sinzi basanga na utse ugasanga yavara peut-être barafise ama critères yabo cyangwa barafise ibintu baraba bo je sais pas sinzi gusa peut-être barafise ibintu biraba mais je nimba mfise business yiwanje sindaba ngo wewe ufise amashuri ya wowe ufise amashuri ya ndabati est-ce uyu muntu ndamushira kuri pancarte azoko inspire abantu kugira baze muri business yanje nucuraba ngo uyu muntu kubera yavyigire kandi ndamumanika aha no raba uyu muntu yenspire abantu gute ndabaza Tanzania Diamond afise amashuri angahe nta mashuri afite ntigeze yiga nta mashuri afite ariko arabura amadiri yuko kubera iki abanye aba wawe mase Peto ba Jacqueline Wolper ba bande bose basero muri Tanzania babayeho kubera iki kwata kandi kazi bakora ama publicité arabinjiza cyane ama publicité twe mu Burundi none ndababaze bantu muri kuri kamera je simunda ndi mubi kubyo ushize kuri pancarte publicité yawe ntoyikora neza ashobora gusaba pancarte no shanda ikorora pancarte wochimena nurara ndayikora ndagano oya gusa byose nabikora kuko nakazi zunguruka amapancarte ari mu Burundi urabe abastari bariko ni bangahe hariho baravine nuko Imana hariho Jojo hariho abantu benshi baririmba imiziki y'abandi aro wagasoji ikintu ndakugira ikintu kitwica twebwe ndayikubwire ndagisubiyemo twebwe ntituraba umuntu acongeye ibintu turaba ujya muntu ari hafi yanje nk'ubu Starboy uronse diri ndaronse diri cy'ukuntu nk'ubu jewe par exemple butoye indondera abakomediye batatu tugira ukuntu sindaba bishoboye oya nca ndaba babandi twama tuyaga bajya bari hafi yanje babishobora batabishobora nibo nca ntanga iyo niyo probleme dufise turaba abantu babishoboye ivy'iwabo aho gukunda ibikorwa vyiza kuruta kuko umuntu wese bamutumye umukozi ukikaje usangazanya umuntu yize letre akamuzana mu bintu vya informatique ibazi nuko niko kamoje we sisi ndiko ndisabira niko ndabwira abantu badukurikirana sirtu abantu amashira hamwe ama societe ibintu nk'ivyo n'ukuri kw'Imana tuzazi tubeho kubera YouTube baby tutasambuka kandi badukata amahera menshi kuri YouTube ni baraye batuvugire kuri amafaranga murazi tax igezeko nimigeze kuri 40% urazi tax ya YouTube iragukata kubona amafaranga kuri AdSense ugiye muri banki amafaranga baguha nshuti yanjye urabura n'ukuntu yashira mu ugasanga umuntu ufise nka 345 ugasanga ugwe muri sano nandi ibazi cyawiyumva bagura kwigice cyose okay ko biri kose reka tuje gushigikirana na cyane sisi namurongeye naho tuye kugira twumva ivyabo ko bahebanye nimba hari umusore yibere hari yitorere nari nyontewe cyane kandi je kubera ndakunda urukundo vraiment je ikintu cya mbere kingiwera ku isi n'amasengesho cya kabiri n'urukundo rw'abahindi vraiment ukura kagira ugwabantuze gw'ababiri ukugera umusazi kandi niyo mpamvu utazifara abonye umusheri wa bukuru ayo makuru ngo je nabuto yitwarahebanye turahebana ahubwo ni mu banga tuvuge uko Isaac yagira nyine yabyo nk'akarere oya nacyo tuzi peut-être nawe nyine yarafise impamvu baravuye na naci nawe usanga yarabyumvise nuko nawe wavyumvise nabandi nawe usanga yaravyumvise nabandi baravyumvise hariho nuwundi yaruka ku telefone agera reka arabimbaza ndamubwira uko ndamurungikira ka video umengo wafa chanda murungikira ariko ino ufaka imbamizima bita Eda ngoza Eda ka video turi kumwe n'uyu wundi ndamubwira ati urabona ko twari turi kumwe n'uyu munsi rero abantu bimvira ngo twarahebanye ni turahebana twacari kumwe turakundanye ama love rabanda Starboy je urukundo ndamukunda sisi Imana yonyene niyo ruzi kuko
yamfashije byinshi Aho cyane muzingiye hari ibintu mbona. byinshi hari umuntu reka nihore mbere uvuze kurabingo nawe umyizingiyeko niko ndani mpige le story ya Liliane reka nce nihorera uko biri kose ibyo twosaba ikiganiro cyabaye kirekire ariko reka tubasabe muze kukiraba gushika ku mpera mugene mukore sabone kuri Mutamajirari official ndetse no kuri Star TV 257 kugira tubandanye kubashigikira akajambo novuga dusa n'abasozera kugira ikiganiro tugisozere brother turahera ku mugabo kubera umugabo nwamanza kuvuga kandi washigwa imbere mu ijambo hama mu mama nawe akazinyu bo akajambo mbwira bariya cha imbira umufasha wa wanje Star TV n'abakunzi ba Mutamajirari official hamwe n'umufasha wanje bo bakunzi ba Star TV nukuri mubandanye mukurikirana cyane TV ya Star TV kuko ni TV iri update kandi ni TV ikunda kubazanira ibintu byinshi. Starboy nta kamera afise ariko uravye video afise mu mezi angahe ariko arakora ni video nyinshi cyane urumva rero mbandanye mu supportinga kuko numujene yitanga cyane ku bwanyu hama musimbire kwa Mutamajirari official mu supportinge cyane kuko uyu n'umuvandimwe wiwacu kuva kera cyane kuva kera urumva hama mukunzi wanje je kintu no mubwira hariho mo nkunda kwiyumvira ikunda kungaruka cyane y'igifaransa je vais te promettre une seule chose. Quelle chose? Je ne t'aime pas avec maman. Parce que celui qui aime avec sa mère a oublié le visage de son père. Alors je t'aime avec mon cœur. Je ne t'aime pas avec mes sœurs. Je ne t'aime pas avec mes sœurs. Biwanje. Parce que celui qui aime avec ses sœurs a oublié le visage de sa mère. Je t'aime avec mon esprit. Umukobwa ndamukunda cyane. Si jengira ndabwira ibintu kimwe. Ndubona hamvuze ati ntangure kuvuga ibintu byerekeye urukundo aha twojyama no ngaha. Nukuri. Gusa icyo namubwira Starboy iyo nibuse yuko mfise umukobwa aciye ubwenge afise indero ndundi anyubahiriza sivyo hama ikiruta vyose akaba ari mwiza w'akarorero numva muri jewe yuko ndumutunzi adasanzwe kwisi urukundo ni ikintu gikomeye nitunga rikomeye cyane kandi je ndakunda kumubwira naramwemereye yuko nzomubera igitangaza kwisi je sifise ubushobozi bwatari ariko mfise kijya kintu ushobora kwibona kutunze nubwo udafise amafaranga kandi simfise kijya kintu ushobora kwibona ku Kenya kandi ufise amafaranga uranahura nukuri ndamukunda cyane sisi you know abantu bose barabizi urukundo barabizi nawe twagiye soze oya gusa jewe waguye muri moyambiri muri basha nukuri nari numva ngeze mu Buhinde ariko nciye ngaruka gafla ego hama nanje abakunzi ba Star TV ndabakunda hama mubandanye mudushigikira kandi mubandanye munkunda ariko hariho abantu abafana banje sinkibona kiya zanyu ni mukinyitaho ni mukitwibuka muri hehe mwagiye hehe hama nanje ngira ko musimbire kwa Mutamajirari mugire subscribe murabe filme doruka gupostinga ryari abatarayiraba mwirabe hama be I love you too. She love you too. Ndakubwira ikintu kimwe. Mbuze ati ndangure kuvuga je sinoheza. Gusa urukundo rwawe imbere yanje rwabaye nk'imbizi yiburuse imbere y'umuntu ashaka gufa n'inyota. Arakunzwe. Iyi ni Star TV televiziyo mukunda cyane tujye kubashigikira hano bantu tubananije tuvuga. Je nta mukunzi natanye ngaha bya bindi werekeza umuntu agiye kuraba umukunzi batugira uburongo. Rero na y'inkwano 2022 tugira mariage. Turafise gahunda kabisa 2020. Nshaka ku mwaka uhera. Ama ikindi kintu Starboy ngira nakubwira. Okay. Ni kibazo cerekanye n'abakobwa. Ngira iyi message nshaka ishikira abakobwa bose. Urazi umukobwa wa mbere jewe ku ruhara rw'iwanje mbona ko umukobwa atitahura umukobwa
umupumbafu niko novuga umukobwa w'umuhimbiri oya ngira ndamuvuge ukuntu abameze ni ujya mukobwa yiyemera cyane kuri tayi yiwe akiyemera cyane ku bwiza bwiwe akiyemera cyane ku kuntu Imana yamuremye ariko akibagira kwiyemera cyane ku ngeso ziwe afise abantu bakuze barantahura umukobwa wese yiyemera ko ari mwiza ariko ntiyemere ku ngeso ziwe wewe nta bwenge afise okay ubwo biri kose akaryoshe nigahera mu itama urazi ko tubakunda cyane iyi ni Star TV televiziyo yanyu mukunda cyane ana hebi intowajedi icyo ni cyarabu takiza cyayicara hasi Imana ibahezagire bavuga ati ma assalam qad uhibbuka jidda lamma ra'aytuka wallahi fi qalbi yazid hubba lak abantu bari muri Arabia Saudita no muri Oman aho bacha babimenya yafe yalla subhal khair jenda zicara bumani shukran Imana ibahezagire cyane bakunzi ba Star TV murazi ko atacho tutabazanira twabazaniye byinshi cyane kugira ngo bandanye kudushigikira muri gwa rukundo nyene nawa mutima mwiza rega kare mukore sabone kuri Star TV 257 no kuri Mutamajira official hama bandanye kudushigikira ndetse no kubashigikira Imana ibahezagire cyane